vya Gitega haguruka yadushwayemo ngaha ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Kubutoni uwagukiranukiye wese uramwemera, ineza yawe nyinshi yamenyekanye. Ingero Repentance Ndehinde Church for Revival ikorera i Bujumbura riri n'iteka ntangere ryo kubatumira muri conference idasanzwe izoba kuri wa gatanu no kuwa gatandatu ku magenekerezo ya 23 z'ukwezi kwa 10 saa 8 z'umuhingamo gushika 12 z'umugoroba. Conference kazobera mu nyubako benshi bazi kwa Butumutsi impande y'ihoteli Moria hepfo y'ikibuga c'umupira w'amaboko basketball. Yawe ubohereza ijambo ry'ubuzima, hazoba hari abakozi b'Imana batandukanye ku Bujumbura nka Prophet Ferdinand Bangwiha, Evangelist Dr. Mera Suzanimana, tutibagiye n'amakoro atandukanye nka Chorale Les Anges de l'Éternel, Chorale Archange Voice n'andi makoro atandukanye. Gitega, iki nico gihe cawe.